Hello ku bakunzi ba East Kingdom TV, turabaramutsa cyane gose twongera tubasaba canke tubibutsa kutibagira kugira subscribe canke mufyondaho hari n'agakengeri kugira mukomeze kuronka ama notification y'ibiganiro byose dushiraho, hama mugire like, mwongere musige commentaire kugira tumenye ko ivyo turiko turabahereza byo babibashika kunyota. Mu buzima abantu barabana hama bakongera bagaca mu bintu byinshi. Rero ubu ivyo tuba tugomba kuvugana ko na cyane no kuvyerekeye ivy'ubuhinga bw'ubu canke ubuhinga bwa none biciye muri telefone. Hari kenshi ukunda gusanga bikekana canke ugasanga iyo ufise umukunzi wawe ubwa mbere na mbere urashaka kumenya ati mbega nibiki yoba yaga kuri WhatsApp, mbega nibiki yoba yaga muri telefone yiwe. Aha rero ahanini ivyo tuza kubereka na hanini ni ukuntu mushobora kubigenza cyangwa uburyo mushobora kubikoramo kugira mushobore kubimenya, ariko nubwo atari inzira nziza cyangwa nubwo atari ibintu byiza, ariko ko ubuhinga bwashoboye kugwiragira cyangwa kuba bwinshi, turagerageza kubereka bikeya hama n'ibindi bizobandanya. Ubwa mbere na mbere utegeza ko ufise telefone mu gihe uzi yuko umukunzi wawe canke undi muntu ari we wose telefone akoresha yoba akoresha WhatsApp. Buno buhinga tuza kuberekana cyane tuza kubereka buciye muri WhatsApp canke mu mapere asanzwe. Ikintu cya mbere na mbere ngaha tugomba guhera ko ni kuvyerekeye ukuntu ushobora kumenya ivyo umukunzi wawe canke umugenzi wa canke undi muntu ariko aravuga canke ariko arakora, abo biyaga canke ivyo bayaga, ushoboye gukoresha WhatsApp na cyane yakoresha umuhora wa WhatsApp. Ubwa mbere na mbere uragenda muri Play Store ugaklikaho, hama ukugura Play Store, hama ukandika, ukaja muri Play Store aha kubaronderera ukandikako WhatsApp web. Ndibaza muca muyibona ku murongo, murabona nyinshi ari WhatsApp web scan, nako nurashobora gukoresha ka application ariko bivana ko wifuza. Aha ni bwinshi cyane gose buza, ariko twebwe twahisemo aka kanditse ko WhatsApp web new. Twamaze ugateresharja, ariko ngorana ko hariho bwinshi bw'ubwoko bwinshi, ariko ushobora kugira ugasanga ntibikunze, ariko urahitamo ku buryo muri utunye nariho ukura ubwo kagufasha gushobora gufata ibiri muri rya WhatsApp y'umugenzi wawe canke y'umukunzi wawe ukabizana bikaba muri WhatsApp yawe, ni ku buryo imessage bamurungikiye uyibona ahejeje kwisoma nawe ukashobora kuraba ivyo bashoboye kuyaga. Ubwa mbere na mbere uhejeje ugateresharja, twarahejeje ugateresharja, urabona ko twahejeje ugateresharja, uklika kuri ouvrir, ukarindira agashobora kuguruka, hama hari aho ugira start now. Ushobora guteresharja kandi ariko kari mu bundi bwoko, ariko byo bwose bukora bimwe. Ugacigira start now, kuri start now hama ukacigira hari aho munsi aho mubona handitse home canke QR scan canke more, hariho WhatsApp direct, WhatsApp scan, status saved status. Ucuklika nka kuri QR code, ariho aha aka gatangura ka QR code. Murabona ko home ubwa mbere hasa na Blegos, ariko hasa na Blegos na handitse QR scan. Hama ukaca usonda kuri QR scanner, ukaca ini publicity ciyemo kubera harimo internet. Murabona aka kantu kaca kaza gakaze aha imbere, haba hariho WhatsApp yo muntu wawe, ku buryo haba harimo code ishobora kubimeza ukuntu. Ndaca tuyibereka iyo code uningene uyirondera, hama ukaca urabisha ko kuri iyo WhatsApp yiwe,
hama aka karongo karagira kaca gasikana kaca gakwega ibiri muri ya WhatsApp yiwe, hama bikaca byinjiramo direct ngaha munuza yiwawe. Reka tubereke uciye muri WhatsApp y'umugenzi wawe cyangwa umukunzi wawe ngene ushobora kubigenza kugira ushobore gusikana. Ahagajeje gusikana bica bivamo ko kaba yose ayaga canke uko umuntu amwandikiye message iramushikira na wewe ikagushikira. Ni kuvuga ushobora gukoresha ka WhatsApp scan uciye muri ubwo buryo twakweretse. Nama publicité exit yes. Okay, aha ngira ndabereke uciye muri WhatsApp yiwe mu gihe washoboye kuronka amahirwe yo kuyironka ingene ushobora kuca ubigenza. Uragenda dusipoze ko ari ya WhatsApp business canke GB WhatsApp, ukayugurura. Je kubera harimo ibintu byinshi nico gituma yikwega, ukayugurura. Mureje kuyugurura ucuza ha kuri utu tuburungu dutatu dutangura, hama ukacuza kuri parametre. Kuri parametre murabona hejuru handitse kamaro kingi, ku ruhande hari utuntu mengo n'utu kare dushika kuri dutatu n'utundi tuburungu ariko tugafyondako. Aha ni kuri aho uciye muri ya ntuze ya wa mukunzi wawe canke wa muntu bo kwara nashize muri mode avion. Reka mbanze subira inyuma ndayikure muri mode avion WhatsApp yanje, reka nkoresha iyi WhatsApp yo munsi y'inyo WhatsApp isanzwe kuko ijyana nashize muri mode avion. Hama ukaca umaze kwinjiramo uku ikintu cyukora ni kihe uca handi nyene hejuru amaparametre. Hama ino hejuru urana ko ari utuntu turiyo twatundi ukaca usyondako. Mwayibonye ya code nababwira, niyo code ya iyo WhatsApp. Hama ucufata ukaca ushira hejuru iyo WhatsApp yawe, hama ikaciskana ino code. Naho nashoboye kuyibereka iyi nayiberetse kubera nzi yuko iyi WhatsApp itagikora, nta nkikoresha nimero yayo naramaze kuyihagarika kuko iyi code urumva ni personnel. Abana ngakwanditse ngo votre code QR est privé si vous le partagez avec quelqu'un, cette personne peut le scanner avec la caméra de WhatsApp pour vous ajouter en tant que contact. Cyangwa agatwara iwe ukaba contact yiwe, ni kuvuga abatwaye ibyawe, ariko ije ntayo nkikoresha nayihagaritse. Naco gituma nashoboye kuyerekana comme akarorero. Murabona ngaha harimo code, murabona ngaha code mu gihe ushaka gutwara code undi nabona handitse ngo scanner code, ariko umenye ko bica bisubira ya code iwawe. Aha rero ni nk'ucucu ugashira ko ya telefone yawe. Ni kuvuga ibiri ngaha muri no WhatsApp byose bica biza muri WhatsApp yawe, bica biza muri ya application yaranaberetse. Hama ukaca utangura kuronka ama message canke ibintu bimwe bimwe yoba aronka. Hama naka application ni WhatsApp ni WhatsApp web. Hari application nyinshi zitandukanye mushobora gukoresha, ariko na cyane cyane iyi niyo naberetse uburyo bwihuta. Hariho n'indi yitwa WhatsApp dupliqué, WhatsApp utuntu twinshi nyene. Hama ntimwibagire gusiga subscribe, share cyangwa commentaire muri ko muradukurikirana kuri chaîne yacu. Hama ubundi buryo bugira kabiri nabwo twagomba kubabwira, ndibaza ko mushobora kubukurikirana muri video ikurikira. Okay, mugire ibihe byiza.